It's so nice, baby. And now we're It's a vibe. No. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakini amakuru cy'amakibaza n'ushamuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tumaze dukingurikira Imana, amadusura dukingurikira mu bakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Bude. Kuri mikro kumwe na Beni, mu buhinga bw'ivyuma muko bifashwa hamwe na CK Professional, hamwe na Juma Juice Professional. Uno munsi ruca wibaza ati mbega Beni yatuzaniye iki, mbega Beni yifuza ko dusangira inkuru imeze gutigese. Uno munsi rero nari nifuje yuko twasangira ku nkuru ivuga ku muziririmbyi wacu abikora neza cyane, avyitwaramo neza cyane, azi ku izina rya Sakbi Satura Mabafre Magonde, novuga The Marshal. Umuririmbyi abikora neza cyane, ari mu bihangange bigize umuziki ndundi, ari mu batuma novuga industry yacu gira changamoto, ari mu bavuga bituma uburundi bwacu butinywa mu muziki. Yavuga ati jewe Sakbi reka nserukire uburundi bwanje, ndabushikane novuga ku yindi level mu muziki ye, biciye muvuga mu muziki, biciye novuga mu ngabirana Imana yampaye yo kuririmbira abasanzwe bakunda umuziki. No mwaka ushize wa 2021 novuga 2021, umwaka wa 2021, umwaka ushize ni Bizimana Satura Karume Abubakar Magonde, ni muririmbyi abikoze neza cyane, biboneka yuko yaritanze avuga ati je ko bwanje reka nshikana igihugu canje ku yindi level nkuko abandi baririmbyi nabo nyene babikora ku bwabo. Yes, yakoze indirimbo nyinshi cyane zitandukanye, turamubona muri Kenya yakoranye na Bahati, kandi biboneka yuko ko ari Bahati featuring Sakbi. Biboneka yuko Bahati yarizeye Sakbi ati Sakbi come dukora igikorwa kugira ngo twashe gutera imbere mu byerekeye umuziki, duteze imbere ibihugu byacu biciye mu muziki. Turambona kandi yarakoze igikorwa cyiza cyane ari kumwe na Medi, ni indirimbo imeze neza cyane, nayo nyene yarafashije, kandi izo ndirimbo zose maze kubwira ni indirimbo zimaze kuja muri ya level ya million. Ari mu baririmbyi bakora indirimbo igakwiza 1 million, kandi turazi yuko muri level nga mu Burundi biracagoranye gato, ariko niyo ndame two turatera, ariko biracagoranye. We kubyiwe rero yamaze kubigira novuga akamenyero kubyiwe gukwiza 1 million na kantu gato cyane kuri Satura Chameleon Gang, ni Chameleon Gang. Kama uko Chameleon Gang kabisa hapo unakuwa hujafanya kazi. Yes, kubwanje rero ndakubwira ati rero Sakbi n'umuririmbyi yayitanze, kubwanje yaravuga ati yarakoze. Yes, nabandi niko babibona kubwira ati Sakbi ari mu baririmbyi bakoze neza cyane mu mwaka wa 2021. Frema kabisa, big up sana bro. Nguyo kandi Satura Mabafre featuring Otile Brown. Sakbi kubwiwe yarizeye yavuga ati je kubwanje pourquoi pas moi, kuri kijewe ntokora collab, kandi mbona yuko ndiko ndije muri ya monde ya Chameleon Gang. Reka ndondere umuji, reka ndondere novuga umu brother, novuga reka ndondere umuririmbyi abikora neza muri East Africa, novuga ariko vyitwaramo neza cyane. Otile Brown da mu featuring dukora ikorwa ciza cyane ni Hug Me, ni indirimbo imeze neza cyane, urabona ko ari indirimbo iri kwiritwaho cyane novuga muri East Africa. Nanu na hamwe novuga batavuza Hug Me Sakbi featuring Otile Brown, urabona ko ari indirimbo nziza. Sakbi yaricaye hasi ariyumvira avuga ati je for me ndifuza gukora indirimbo international, ndifuza gukora indirimbo iri ku rwego rwo hejuru, izotuma ibendera ryacu risubira kandi guhungabana bivanye n'ibindi bikorwa nazo nisanzwe nari natangwe gukora. Sinifuza gusubira inyuma, ahubwo nifuza gutera imbere kurusha bisumbaho naringeze. Ni Sakbi rero featuring Otile Brown, biboneka ko ari indirimbo yatumye Sakbi bimushikana ku indi level. No muri Bibiliya biranditswe ati udakora ntakaje kandi ukoza kuri impembo. Crown Royal Night situtwahera, reka tumugire Sakbi brand ambassador wa Crown Royal. Turambona Sakbi navuga ngo ubushimwe bwinshi genda butandukanye, ni umuririmbyi nakubwiye ko yakoze ibikorwa byinshi, yakoze bikora inka novuga bikora abagabo, novuga muri 2021. Biboneka ko ari umuririmbyi ari mu baririmbyi nka 5 canke 10 canke 100 bitanze kugira ngo igihugu cyacu kibashe kumenyekana mu bindi bihugu bitari bisanzwe bizi ko Uburundi dusanzwe dufise ingabire no kuririmba. Turabona Sakbi agenda aronka ubuntu vuga ubushimwe butandukanye. Turabona platform show novuga iramuha best male artist novuga muri platform show award 2021, novuga yes, n'umuririmbyi yitwaye neza cyane kubwiye ati yarakoze ibikora inka, yakoze by'abagabo. N'umuririmbyi iraboneka yitanze kugira ngo ibikorwa byibashe kumenyekana, bibashe kugera kure n'igihugu cyo kibashe kugera kure. Turabona kandi yarabaye nominated Happy Awards ibera muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hello everybody, ndabaramukije abarundi n'abandi batari abarundi. No munsi
ndi ngaha kugira ngo tuvugane ku bintu byiza byaraye bibaye mu gihugu cyacu. Ngeze no kuri jewe yo artist niteka yo kubamenyesha yuko natahukanye. urabona ko ari umuririmbyi yitanze abikora bikora inka abikora inuvuga ibikorwa byiza cyane. Yes, ni umuririmbyi nuvuga ari muri ya level y'abaririmbyi bari kubakora neza cyane kugira ngo igihugu ciwe kibashe kugera kure, igihugu ciwe kibashe kumenyekana. Yes, benshi basigaye bisunga nuvuga kuvyerekeye YouTube. Ku ruhande rwa YouTube Sadbi hoho ni bitu bingene sana. Yabaye umuririmbyi wa mbere mu Barundi, mu baririmbyi baririmbira nga mu Burundi, mu baririmbyi basanzwe bakorera nga ku butaka bw'u Burundi n'aba diaspora, ariko basanzwe bashigikiwe n'idibendera ry'igihugu cacu cy'u Burundi. Sadbi yabaye nuvuga the first artist nuvuga aronse agashimwe ka YouTube akwije ibihumbi jana by'aba subscribers. Congratulations bro, unaweza sana man. Ibikorwa vyawe nakubwiye ati birakwiye gushigikirwa kugira ngo na kesho yake ubashe gukoronka nivyo waronse muri no mwaka uheze. Sadbi ku giti ciwe akubwira ati bienvenue dans la cour de grand #YouTube Creator Award. Nagashimwe rero ka Silva gahabwa umuntu wese ashira nuvuga ibikorwa byo kuri YouTube amaze kwiza ibihumbi jana by'aba subscribers, baramuha ko gashimwe. YouTube irakwizera ikaguha ko gashimwe gati warakoze neza cyane, ufite abantu benshi bakuyoboka, ufite abantu benshi bakurikirana, tora kano gashimwe nk'umuntu yakoze, nk'umuntu yakwije ibihumbi jana by'aba subscribers. Yes, ndakubwira yuko natwigwe muri Buja TV tubura abantu bake gusa, habuzi wewe na n'ujya nawe nyene ubwire na uriya nawe nyene abwire n'uriya nawe nyene kugira ngo dukwize ivyo bihumbi jana natwigwe tuje muri rwa rutonde rw'ama YouTube channel nuvuga rwa rutonde nuvuga rw'ama TV online asanzwe afise nuvuga ibihumbi jana by'aba subscribers asanzwe yaratahukanye agashimwe ka Silva. Kandi habuze ibintu bike vraiment, habuze wewe gusa kubwira mugenzi wawe, mugenzi wabwira na mugenzi we bace bagira kuri kakano nyene kagakengeri bahatse kuri kagatara kaka. Yes, no kubwira yuko tubandanyije nuvuga n'amakuru yacu ni Sadbi rero akubwira ati yakoze ibikora inka. Yes, tukiye kumushyigikira, tukiye kumusupportinga kuko ni wiwacu, ni igihugu cacu cyo kiratera imbere. Sadbi bateye imbere, ni igihugu cacu bagiteye imbere, nije nawe tuba dushitse kure, nije nawe tuba tugeze ku yindi level. Nimbura munsi Sadbi ariko arahabwa ubushimwe bugenda butandukanye na YouTube ikamwizera ikamuha agashimwe nuvuga nk'umuririmbyi yashoboye kubasha gushikana ibihumbi jana by'aba subscribers nuko yayitanze arakora nk'umuririmbyi ashira ibikorwa byo kuri YouTube. Reba ibikorwa yakoranye na Meddy. You make me wanna sing. Na Bahati Till Brown from Kenya akubwira hug me. So hug me girl, hug me girl, hug me girl, I wanna be with you. So hug me girl, hug me girl, hug me girl, I wanna be with you. Oh baby, move it up. Twashoboye kubiganira byinshi, twashoboye no kubibutsa byinshi mu bikorwa yakoze muri 2021. Umuririmbyi nabwiye yakoze neza cyane, yahabwa kwiye gushigikirwa gusumba kugira ngo abashe gukora ibisumba ivyo yakoze mu myaka iheze. Yes, ni Sadbi rero biboneka yuko muri no minsi yasanzwe yarahinduye kwa fair ubwanwa asigateri ku bwanwa, ari muri bwa bwoko bwa rosé bwaba ibintu basanzwe afise nivuga ubwanwa bwinshi, mbega bibaza ko ari kubera iki I don't know. Usanga ndo style yake ni new style akubwira ati tuna change for to change imisi yose muzokoma mumbara yuko ntafise ubwanwa fuko to changing kandi urabona ko bimubereye. Yes, turabona Sadbi kandi ari kumwe n'uwo novuga ari umu sexy mama novuga umu mama w'umwana wiwe Bell Nice, nawe nyine asanzwe abikora neza cyane muri industry ngaho bariko barabaramutsa. You look so nice, baby. Survive. You look so nice, baby.
yes twaze byinshi kuri uwo muririmbyi Bizimana Karume Abubakar Satura Mabafre yakoze bikora inka muri 2021 yes tuzogenda tubiganira n'andi makuru bivanye n'abandi baririmbyi bacu uko bagenda barakora mu mwaka uheze yes no musore ku Sakbi ejo tuzoba ku bundi tuzobiganira n'ibindi kuko si wowe nyene yakoze n'abaririmbyi benshi cyane bagize ico bakoze kugira ngo umuziki wacu ubashike gushika ku yindi step ku yindi ntambwe amangira ko nshimira uwo muntu wese afise uruhara rwo guteza imbere umuziki ndundi ngira ko ndakubwira ati Imana iguhezagire uwo mutima ufise uzu wamane kandi together we can tugiye hamwe twese birashoboka pourquoi pas twebwe ibendera ryacu ritoshika nuvuga hariya nyene mu banyamerika hariya nyene nuvuga hariya nyene mu ba Nigeria hariya nyene nuvuga mu ba South Africa hariya nyene mu ba Tanzania mu ba Kenya nuvuga wherever hari hose nuvuga havuga umuziki natwebwe umuziki wacu ujemwo mu buzisanzwe zivuzwa yes nuvuga yuko kuri mikro kumwe na Beni nuvuga nuvuga mu biyunga bw'ivyuma ni Sike Professional harumwe na Juma Professional tuzosubira no gutaha